nkuko nababwiye ko tuza kuba turi kumwe n'umurimvyi Irade mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro. Turi kumwe nawe ni n'umuririmvyi w'umurundi asanzwe aba mu gihugu ca Canada muri Edmonton. Reka tumwikaze aturamutse atubwire n'ibitari biki kubijanye n'urugendo rwe mu Burundi n'ibindi byinshi. Irade saba murakomeye? Tumeze neza. Nari ngerageje kuvuga bikenya par rapport ya introduction yawe mugabo nibaza yuko wotwibwira mu buryo bwagutse. Murakoze. Amazina yanje nitwa Iradukunda Simplice Leon, mugabo abantu benshi bazi ku izina rya Irade Sempa. Niyo mazina nkoresha muri carrière yo kuririmba canke mu kibano, niyo benshi banziko. Nkaba nkijije nkunda Imana, nkaba nubatse, so umugore umwe wenyene. Yitwa gute? Yitwa Dushime Belize. Nkaba se n'umwana umwe. Yitwa gute? Yitwa Ian Hayden. So natwari ibyo hanini cyane. Hanyuma muba muri Canada kuva igihari? Canada nahashitse muri 2018 I think 2019. Kuva tugiye kumara imyaka 6 dukorerayo ibikorwa by'Imana, ariho naho tuba ari nko muhira ha kabiri. Amen. Edmonton muri North West ya Canada niho musanzwe muba. Mubana na community nini y'abarundi? Tubana na community ari nto y'abarundi, kubera usanga no my eglise usanga ari most of time usanga turi kumwe n'abarundi canke n'abanyarwanda canke n'abakongomani, abantu bo mu karere dushaka kuvuga indimi zimwe. Umva iyo barenze umwe canke babiri ntibikibaye community ntoya. Natwe ari community kwiye, vraiment community nini. Yego cyane gose. Abantu bakurikirana Heritage barakuzi ku ndirimbo zitari zike. Harimo n'indirimbo ushasha wa musara wasohoye mu mezi make ashize. Ndashaka utugarukane mu bikorwa vyawe by'umuziki. Mbega wowe utanguye ryari, umaze gukora indirimbo zingana gute? Murakoze. Navuga umuziki birapfa bingora kwishura kubera sinzi ko ushatse kuvuga igihe natanguriye kuja muri studio canka, ariko reka ndabisigure guca. Navuga umuziki nawo utanguye kuva ndi umwana mutoya, kuva muri Sunday school, donc mu ishuri ry'abana ryo muri eglise. Ico gihe waba Ingozi? Naba mu Kayanza, kuba je ndi umunyakayanza 100% mu Kayanza. So naba mu Kayanza niho nakuriye, niho namenyeye muziki, niho banatanguye ndirimba muri Sunday school muri eglise Pentecote do Kirema. Ngira nimaze kuja mu Kayanza cyabona ahantu ku musozi hejuru. Ndakura ndunguruza ndaja muri high school, niho novuga nagiye kunogereza iby'umuziki cyane muri Don Bosco Ingozi. Naho nabaye igihe kitari gito ndirimbana n'umugwi witwa Restoration Voice Ministry, kabari naje naho utanguje n'abandi bagenzi banje. Niho natanguriye rero kuvuga yuko nkwiye kuja muri studio kugira recordings. Navuga recordings nazitanguye muri 2012. Bareze igihe kirekire, imyaka 12. Yego, mugabo hagiye haba ama interruptions menshi bituma ntabandanya, ku buryo n'indirimbo yanje ya mbere ntaziketse. So ariko natanguye recording 2012, hamanza kugaruka neza 2017 nkora indirimbo yanje no kwita ya mbere by'ukuri, ariyo yikoreye ngirira yizi. So kugeza isaha ndabandanya naho hari intamba nyinshi cyane, kubera ubuzima usanga tubayemo buri busy mwabiriya bihugu, ariko ndagerageza. Yes. Inyuma y'iyo ndirimbo ya mbere, muri kino gihe ufite indirimbo zingana gute? Nka kino gihe indirimbo zose ngeze ko ni indirimbo zishika kuri 9. Donc aho nshatse kuvuga n'indirimbo ziri muri studio zindi zitatu. Ndabaha indirimbo vuba cyane yitwa Yaratsinze. Navuga ni indirimbo 9, urumva ni album nkoze umwanya muremure kubera interruptions nyinshi zagiye zibaho, kwimuka mva muri Africa nja muri Canada, kwipanga n'ibindi byinshi. Mugabo iyo CSKs ariko iciza nuko indirimbo zawe ziba ziryoshe, ziri mu butumwa. Mbega en general Irade yandika kuwe butumwa?
urakoze ico kibazo abajournaliste bose bakunda bakimbaza. Ubutumwa nandika kw'indirimbo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni ubutumwa bwo gucungurwa no kumenya inzira y'agakiza, ni ubutumwa bwo kumenyesha abantu ico Kristo yaje gukora mu buzima bwabo, ni ubutumwa bwo kumenyesha abantu inkuru y'agakiza, inkuru ibohora, inkuru itanga umwidegemvyo, atari umwidegemvyo twagiye twiga mu madini menshi, ariko ari umwidegemvyo wanditse mu vyanditswe vyera by'umwami Yesu Kristo. So rero numva niyo message hanini nibandako, mugabo n'izindi message ndaziririmba zo kuremesha kuko byose bihuriye mu butumwa bwiza. Yego cyane. Bon, tukwakiriye muri kino kiganiro mu gihe ca Christmas. Waje n'umuryango, waje muri vacances, utubwira juste ibikorwa, des visites que tu as fait, n'ivyo warukumbuye muri kino gihugu peut-être washoboye guparticiper. Bon, natwara arazi gihe kirekire ntaho nyine mu gihugu c'amavukiro. Navuga njene hari no kuraba umuryango, sinza kubesha ngo nazanye n'ibikorwa by'umuziki. Ari abantu benshi cyava ngo nazanye n'ibikorwa by'umuziki. Bon, sinazanye n'ibikorwa by'umuziki ahanini, mugabo nazanye n'ibikorwa byo kuraba umuryango, kuraba igihugu canje. Urabona ahantu hari heze plus de 5 à 6 ans utahahonyora, uragira mu Giswahili bavuga ngo kumbukumbu, inkumbu nyinshi. Naje kuraba igihugu canje, naje kuraba umuryango, naje kuraba abagenzi n'inshuti, ariko quand même sinogena ntakoze umuziki, hariho n'ibindi bikorwa by'umuziki byanzanye. Yego gira muzobibona mu misiza cyane. Yego cyane. Hanyuma turangiza unatubwira ico Noel wewe isigura kuri wewe ukuvuka kwa Yesu. Iryo jambo Noel si ndamenya meaning yaryo cyane, mugabo tuse mu Kirundi kuvuka kwa Yesu kuri jewe ni intsinzi abizera bose baronse, kuko ntiyari gupfa atavutse. Novuga kuvuka kwa Yesu ntidukwiye kubiserebra gusa vers la fin y'umwaka, tukwiye kubigira ubuzima kujya twishimira ko yapfuye, tuba dukwiye no kwishimira ko yemeye kuvukira mu buzima buciriritse bwo hasi kugira ngo twega dushire hejuru. Kuko nk'umuntu wagiye abasanzwe haba ahantu heza cyane akaza gasanga nawe ubahantu habi, akakubwira ngo mugura mu interchange, niazo yuko wo mubimwibukira ko ibihe byose. Rero Yesu birengeye ibyo, yemeye kuduha ubuzima bwiwe bwiza, yemera kwicisha bugufi, yongera nadupfira ku musaraba. Donc bikwiye kuba ubuzima bwa misi yose, ntitubiserebre gusa kuri Christmas cyangwa vers la fin de l'année, ariko kuri je bifise meaning cyangwa bifise insiguro ikomeye cyane, kubera yuko n'ubuzima bwa misi yose mu Kristo wese yirata bwatsinze icaha. Yego. Amen. Ndagushimiye kuba waciye muri kino kiganiro. Ndagushimiye nawe Nick kubona abantu mi. Merci beaucoup. Reka tugusezere dusigamo indirimbo yawe wa musaraba, hanyuma ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro.